haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. Nimusangwe ikaze ryo gukurikirana amakuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatatu igenekerezo rya 5 ruheshi 2024, ariko mu nkundire mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Ingingo zimwe aya makuru ashimikiye ko nizo ngire ngo ntangure kubashikiriza. Abatunganya amafaranga ya leta gushika ubu naho biba nta tegeko rihari ritegekanya kubacira imanza. Iryo tegeko ritagiyeho abarundi ntaho bariko bava ngo nta naho bariko baja, bivugwa na bamwe n'abandi harimwo ishirahamwe Oricom. Abana bavuka kubahabara bariko basorwa mu ngo babayeho mu gahenda. Bamwe mu barundi bakabona ko ingingo yo gusohora abahabara ikwiye kubahirizwa ku bantu bashasha bayirenze ko nayo abakera ikabareka kugira agateka k'abana kubahirizwa. Leta ihari ya CNDD-FDD ikagirizwa na bamwe mu banyagihugu kwitagirira impuhwe abanyagihugu. Umuvumo uri ku gihugu c'u Burundi ukwezwe n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD baguma bagikoreramwo ishano ngo uzovaho ari uko abarundi bahagurutse bagashiraho indongozi nshasha zitigeze zikorera amahano abanyagihugu. Muraza kuvyumva aya hamwe n'ayandi muyashikirizwa na jewe Tondo Tuyemba z'umutima. Utuma nawe amajwi abashikira ni Aubin Felix Irankunda. Idonido ni mukanya. Iyi muriko murumviriza ni radiyo Haguruka. Radiyo Haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cacu. Jewe neva ndakwemera bagenda umfunge nzira igihugu no gupfa cyenda vyemera hako igihugu gipfa nopfa hako igihugu gipfa nopfa sinshobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jewe ndagihagarariye. Reka mfume mpfa hanyuma muze musigare muracica ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera ko giherekeza je mu rugo ntibikunda. Murumva rero yuko imvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye biragoye kwemera ko vy'ukuri ivyo abari karavuga bijanye n'ico yifuza canke ingiro. Murumva yuko igihugu c'u Burundi kiracagowe. Oya, ibi bintu biteye isoni kubona abantu bariko baricwa bunyamaswa, abantu bariko baricwa n'impene yamara nikizicwa nk'uko abantu bariko baricwa. Oya bitegeza guhagarara. Ataruko naho umugambwe CNDD-FDD utubwize ukuri, nimba ukeneye intambara batubwire. Kandi burya baca umugani mu Kirundi bati utazi umutawunyaka. Bashobora kwibaza yuko abarundi yuko ari injiji, bashobora kwibaza yuko abarundi ataco bashoboye atavyo babona, ariko babe baripanga kandi babe baritegura. Umwanya wariwe wese nta muntu ashobora kubyihanganira ibi bintu, nta n'umwe ashobora kwihanganira bino bintu. Niribaho ubu bwicanyi bw'abendanse mu Burundi biteza guhagarara. Aba bantu bariko baricwa bunyamaswa biteza guhagarara, byanga byakunda nta muntu ashobora kubyihanganira. Sirivupe nta n'umwe ashobora kubyihanganira. Sirivupe ibiri sivyo. Urashobora gufata umuntu naho yoba yagira icyaha mushikiza imbere y'ubutungane, ariko kizire kwihanira. Ndongeye kubaramutsa muhejeje kuvyumva mu ntango zano makuru. Itegeko ricira imanza abategetsi bajejwe gutunganya amafaranga ya leta naho ryateguwe ryabitswe mu kabati. Kubwa bamwe n'abandi harimwo ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Iryo tegeko ridashizwe mu ngiro Uburundi
ntaho buriko buva kandi ntaho buriko buja co kimwe no kudakurikiza ingingo yo mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi ko abategetsi bamwe bamwe bakuru bakuru bategerezwa kwerekana amatungo yabo imbere y'uko binjira mu mabanga y'igihugu hamwe n'inyuma yo kuyavamwo. Vyose bigaragaza ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bariko basahura igihugu c'u Burundi atacamira. Ku bw'abo Barundi, abanyagihugu ngo bakwiye gufatana mu nda bayikure ko abo bategetsi bariko barya igihugu, bakagaruka bakabesha Abarundi ngo ni abenegihugu kandi batubitse umukanda mu nda. Abenegihugu aribo nyabategetsi bariko basayangana mu vy'igihugu. Iyi nkuru twayiteguriwe na Ninete Nancy Mutoni. Ingingo y'183 ivuga ibyo gushiraho itegeko ricira imanza abajejwe gutunganya amafaranga ya leta ntiriko irubahirizwa nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe Rikome mu gihe ryariko rirashira ahabona imyidogo rifise kuri leta y'u Burundi kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 3 Ruheshi 2024. Integuro y'iryo tegeko yarateguwe ariko haheze umwaka n'igice ibitswe mu kabati. Iryo tegeko ritagiyeho Abarundi ntaho bariko bava eka nta naho bariko baraja kuko amafaranga y'igihugu aguma asahurwa atankurikizi kubayiba. Gabriel Rufyiri yarongoye ishirahamwe Orikome. Ikindi twagomba kuvuga ni ukubahiriza no gusomera ingingo y'183 ivuga yuko leta y'u Burundi itezwa gushiraho itegeko bicira imanza abantu bajeje gutunganya amafaranga ya leta. Ubu uya nagenda babwira yuko iyo nteguro yateguwe y'iryo tegeko ivyo bita remission d'origine le compte public, ni ukuvuga yuko Cour des comptes itagira icyo bita mission juridictionnelle. Mugabo mwindi bw'iryo shingiro rero akujaho riravuga neza yuko bategerezwa gushiraho iryo tegeko, kandi nagenda babwira ko iryo tegeko ryateguwe riramaze umwaka n'inusu urenga riteguwe, mugabo muri leta bahisemo kurishira mu kabati. Naha rero twe dusaba yuko leta yakora ibishoboka byose kugira ngo iryo tegeko rije mu maguru mashasha, kuko umuntu aravye kungena amafaranga ya leta atunganijwe biraboneka neza ko mu by'ukuri atatuko turava kandi tuko turaja hakwiye gukorwa ibishoboka n'ingo maguru mashasha kugira ngo iri tegeko riboneke. Muri Orikome bavuga kandi ko itegeko rigena amafaranga leta izokoresha umwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025 naho ryatevye Abarundi bashaka kuribona ryubahirije ibintu bikuru bikuru vyerekana aho Abarundi bariko baragana mu iterambere. Ivyo naho bigoye kuko leta ihari idashaka gukoresha mu migambi y'iterambere abahinga mva makungu. Iyo leta itegerezwa kubahiriza ibyo isabwa. Twongera dukurikire Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orikome. Hamwe n'ibyo rero twagerageje kuvuga ibindi tubona yuko leta yokorerako kugira ngo iri tegeko naho ryatevye kandi tutararibona rigena amafaranga leta ikoresha riboneke hakiri kare. Ubwa mbere twifuza ko tworibonamo iri tegeko kandi yuko ibintu twavuze bitabasha kuri bine byoza byubahiriza. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko byoza byubahiriza cya gitabo twise agenda de l'Union africaine 2063. Ni ukuvuga kandi ko byoza byubahiriza ya migambi y'ikihumbi kimwe bita les objectifs de développement durable, hanyuma kandi bikaza byubahiriza ya masezerano Uburundi bwashyizeho y'ikumu yitwa les pactes internationaux pour le droit économique, social et culturel, kandi byoza byubahiriza ya mbono y'ukungene Uburundi buzaba bwifashe mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060, kandi rikaza byubahiriza cya gitabo cy'iterambere cyitwa plan de développement, hanyuma kandi bikaza gisunga bimwe twita budget programme. Ibi turazi ko bigoye kubera muri leta batemera abahinga bavuye hanze, mugabo bagomba kubikurikiza kuko atakundi tubona byogenda. Naha bamwe n'abandi bahera bavuga ko cyo kimwe no kudakurikiza ingingo yo mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi ivuga ko abategetsi bamwe bakuru bategerezwa
kwerekana amatungo yabo imbere y'uko binjira mu mabanga y'igihugu hamwe n'inyuma yo kuyavamwo. Kw'ivyo byose bigaragaza ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bariko basahura igihugu c'u Burundi atacamira. Kubw'abo barundi abanyagihugu ngo bakwiye gufatana mu nda bakikura ko abo bategetsi bariko bajya igihugu bakagaruka bakabesha abarundi ngo ni abenegihugu kandi batubitse umukanda mu nda. Abenegihugu aribo nyabategetsi bariko basayangana mu vy'igihugu. Ninete Nawasi Mutoni urakenuye cane kuri iyo nkuru. Muri Olikome ntibifuza gusa ko hadondagurwa mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha ibitegere vy'ibizokorwa ngo harakenewe n'ico bise karite mu kinyamazuru y'ibikorwa bitegekanijwe. Batanga akarorero k'amashuri amwe babona yubatswe ariko akamara umwanya muto agaca ahenuka. Ibihugu vyashoboye gutera imbere ngo vyarondeye abahinga mvamakungu bafashanya n'abasanzwe mu gihugu gutegurira hamwe imigambi y'iterambere no gukurikirana ishigwa mu ngiro ryayo. Na Perezida Bagaza ivyo yashoboye gushikako yarondeye abahinga b'abanyamahanga. Leta ya CNDD-FDD niguma ivuga ko ishoboye kandi ataco ishoboye nta terambere rishoboka mu Burundi. Ngo iyo umuntu agendana ubumuga hama ntiyemere ko afise ubumuga agendana ngo ni ikibazo gikomeye. Hanyuma kandi ikindi twifuza ni uko bimwe twita les indicateurs ibyo bafatirako muri leta bokora ibishoboka byose kugira ngo ntibagume berekana gusa indicateur ka quantitatif. Ni ukuvuga yuko indicateur ivuga ibijyanye n'ibyo baba barutse. Ufate nk'ubavuze ngo bubatse amashuri 10 ukayabona, mugabo twarabonye amashuri yubatswe, ibitaro byubatswe, amabarabara yubatswe, mugabo atigeze amara n'umwanya na mutoya. Ariko gituma indicateur qualitatif nayo yoza kuko ni ikintu gihambaye cyane. Ikindi twifuza kubona muri budget ni uko hoboneka budget amafaranga menshi cyane ajeje kuriha aba expert international et national kugira ngo tubone yuko mu bijanye no kurondera amafaranga mobilisation des ressources, mu bijanye na planification gutegura imigambi, mu bijanye no gushira mu ngiro imigambi execution des projets des programmes, mu bijanye na suivi evaluation gukurikirana ingene imigambi kirakorwa biboneka neza. Ibihugu byose byashoboye gutera imbere byarondeye abahinga mpuzamakungu baza gufasha gushirwa mu ngiro iyo migambi. Ndabakaro gasanzwe muri leta baca batubwira ngo urumva ngo dukeneye cyo kugishira mu ngiro ngo pour que ce souverain. None ko mbona Bagaza mu gihe ciwe yarondera abadagi akarondera abo muri Aziya n'ahandi, umuntu icyo mupfana ni inyungu ushyira icyo bita conseil de performance. Nicyo gituma mu bahinga bateza kubarondera kugira ngo baze badufashe kwiyumvira ibi bintu by'imigambi n'ahandi ho kwiyumvira yuko dushobora kugira aho tugeze tukivuga ngo turashoboye kandi dushoboye. Ni ukuri jewe nibaza yuko tuzaba turiko turiheza cyane. Naha rero twifuza yuko muri leta boshiraho ambije iza kudufasha kugira ngo babahinga nuko babigize kuri OBR nababwiye muri OBR. Uravye kungene OBR yinjiza amafaranga mu mwaka wa 2008 yinjiza amamiliyaridi ari munsi y'amajana 4. Ubu twinjiza amamiliyaridi arenga 200 kubera bagize recruitment y'umu Irlande araza afatanya n'abarundi bagira ibya reforme mwabonye. Ubu rero dukeneye yuko amareforme twogira bogira de recruitment international kugira ngo ntitugume tuvuga ngo turashoboye kandi dushoboye. Erega buki umuntu ataze umuntu afite ubumuga nawe bamugaye hake kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Nicyo gituma twifuza neza yuko ibi bintu iyi budget yotegurwa mu buryo iza by'ukuri iza kudufasha.
n'uwo yari Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom. N'abanyagihugu bakaba bama bashikirije ko leta bafise ataco ishoboye ngo arico gituma bugarijwe n'ibibazo vyinshi harimwo ubukene n'inzara, bagasaba ko iyo leta yobavako. Reka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye hano kuri radiyo Haguruka. Bato batari gito, turi urwaruka rw'Uburundi, turi bato bazira kuba igito, kwiyibagiza umubabaro w'igihugu, intuntu y'abavyeyi bahekugwa buri munsi, ibiziga bikazimanganywa, ngo abana b'Uburundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'Uburundi bagendera iryapfunditswe n'intwari, ibanga ryabangiwe ingata, risaba ishaka n'ubuhizi ku murundi wese, kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatuvyaye, guhoza abavyeyi no guhumuriza abarundi. Turi abana b'Uburundi, inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga, zigaca kure ba bambone n'abanjana n'ibije, ba mahoro yanje azira amahoro ya bose, bibagira vuba amarushwa y'abarundi, igitutsi co kubura ico wiha n'icuha umugenzi, kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda. Turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha miryango, bama banyotewe amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Seruka Rukanze yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza abarundi. Turi urwaruka rw'amarugavye rufise ku muzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamize akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, mazi neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza. Abasirikare nabo baridogera umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Abasirikare bavuga ko Varisito Ndayishimiye ashaka kumera nk'abandi bakuru b'igihugu batwaye Burundi bakagenda bemerera ibintu abanyagihugu, yamara bakarinda bava ku butegetsi atavyo babakoreye. Abasirikare babivuze inyuma y'ingendo umukuru w'igihugu amaze iminsi akorera mu rwego rwa gisirikare, aho agendera uturere dutandukanye, ngo ariko ntibigere bumva abatomoreye kwico yemereye abakukuruke co guhembwa umushahara ungana n'uwo bakukurutse bageze ko agiye kugishira mu ngiro. Umwe mu basirikare tumutege abiri. Twebwe abasirikare tugize igisirikare cyose c'Uburundi turamaze iminsi tugenderwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu ntara zitandukanye za gisirikare, arizo ubu dusigaye twita amadiviziyo. Rero twumvise umukuru w'igihugu aho amaze guca atugendera, tubona ko agomba kutumerera nk'abaperezida bo mu minsi yahera barinda bava ku butegetsi bakubwira ngo bimwe na kwemerera tugiye kubikora bagatinda bakava ku butegetsi bakagenda bakaryoherwa no kudutunirwamo amajwi gusa. Rero na nyakubahwa umukuru w'igihugu turavye nawe nyene yoba agomba kumera cyo kimwe n'abo baperezida nyene, kuko hariho ibintu bibiri bibabaga isinzi yose, haba ku bari ku kazi twebwe abasirikare, haba n'abandi bakukurutse cyo kimwe n'abandi bakozi bandi ba leta. Niyo mpamvu tuvuze tuzi isinzi yose. Ico kintu naco ca mbere, kuko ni bibiri twebwe bitubabaje. Ikintu ca mbere kitubabaje n'ikintu cerekeye yuko we nyene yavuze ati tugiye gukora ibishoboka byose umukozi wa leta wese azaroswa agashara kangana nako yahora ahembwa akiri ku kazi. Twebwe mu basirikare aho twararyohewe, tugira tuti n'imiburiburi nta mwaka uzohejeje utaraja mu ngiro, none haheze imyaka ingahe ariko ubutegetsi ibyo bintu bitaraja mu ngiro.
niba ariko aratugendera twebwe mu basirikare ntagomba kuvuga ati bya bintu byanyu kubikora bije mu ngiro ihibambe rero abagenerale nabo ngabo n'amapete impande yiwe barakikije nta n'umwe ahagurutse ngo avuge ijambo ati yewe nyakubahwa mukuru w'igihugu yego ko tugendera batugendeye ariko kamwe watwemera yuko dukukutse tuzoronswa agashara kangana nako twaba duhemba tukiri ku kazi bitagezehe nibantirumve ko ahoga baricaranye gabaruko rero abasirikare batuwe tugenderega b'abagenerali b'ubuga bo badufashije ikiga dukwicara impande yiwe gusa bakamuha mikoro gusa akikora mu gahogo ivyo rero tuti reka n'uduswe dutera kamo umukuru w'igihugu ntamere nk'abaperezida bandi barinze bagenda ataco baduhaye turamwibukije imyaka iheze atwara simike ivyo bintu atarabishira mu ngiro tubure tunako n'uyo wagira duhene nk'abo bandi ico ni cambere abasirikare babandanya bavuga ko bibabaje kubona umukuru w'igihugu abagendera ariko ntihagire ico ashikiriza ku kijanye n'imishahara iheraniwe abasirikare bahoze mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bamusaba kubashirira mu ngiro ivyo yabemereye canke abatomorere ko atavyo azoshira mu ngiro. Ikigira kabiri muri twebwe n'abasirikare hariho abasirikare bagenzi bacu kandi bibabaje kandi biteye isoni aho umusirikare ashobora gukwiza imyaka 2 yaravuye hanze y'igihugu ariko ntabarabaswa agashahara kiwe kose yakoreye ari muri mission muri Somalia ibi namenye n'umukuru w'igihugu ukunyena tugendera ntagomba gucisha mu kanwa ati babasirikare muheruka kuva hariya amahera yanyu ntaraboneka canke tugiye kubagurana nkuko tubaze imisi tubyumva bagenzi bacu basaba bati basi natugurane nimba bataraza canke atwishubi ibicoro cyo n'umukuru w'igihugu ntagomba gutumara ngo akivuge rero twebwe tuvuga tuti nyakubahwa mukuru w'igihugu reka kumera nk'abo baperezida bagiye bose twapfira muri nzoba rero hagera amatora none azoza arirukana na ya madrapo ahungabana igihugu cyose hamugiye usanga babakukuruke niyo baje ahandi ugiye usanga abasirikare baheraniwe ibyo bintu ubisigura gute uri umukuru w'igihugu ukuryoherwa gufata mikoro ni vyiza mugabo n'ibyo uvuze ukarishira mu ngiro nawe tumusaba tuti nashira ibintu mu ngiro nkuko yavyemeye akaganuke yari yatwemereye n'agashire mu ngiro iyi myidogo y'abasirikare bagenzi bacu bari kuva muri Somalia nayikure mu nzira bahembwe udushaka twabo bakoreye twebwe nta kintu tuko tumusaba ko dutomorera ati ibyo nabemereye gukurishira mu ngiro cyangwa se kurishira mu ngiro. Tubibutse ko kukijanye n'amafaranga ava muri Amisome ko nayagenewe kuja mu kigega ca leta hashigwayo intica ntikize nk'uko vyaraye bishikirijwe n'ishirahamwe Olicome aho ribona handitswe ko hinjiye imiliyaride 3 gusa mu gihe hategerezwa kwinjira ayagera ku miliyaride 40 muri Olicome bakabaza ahaca haja izo miliyaride zose zibura abihweza ibintu n'ibindi bahanura abasirikare kutaguma baganyira abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ngo ahubwo bifatanye n'abanyagihugu bagowa y'ikivumvu biturutse kuri abo bategetsi nyene baheze babikureko. Abahabara baheruka gusohorwa mu mazu bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe mu ntara ya Ngozi haheruka gusohorwa abahabara 900 bari basanzwe bafise abana bangana n'ibihumbi 3,600 umwe muri bo wo ku mutumba Buye muri komine Mwumba yarabanye n'umugabo wiwe imyaka yababa 200 afise abana 3 kuva ingingo yo gusohora abahabara ifashwe yaciye asubira ku gatumba aho yazingazinze akazu abanamwo n'abana biwe kuko umuryango wanse kumwakira avuga ko nubwo mu kumukura mu rugo atakubaguwe canke ngo akubitwe aho ageze abayeho nabi cane. Uwo mukenyezi co kimwe na bamwe mu baheruka gusohorwa mu mazu ntibagaya cane umugambi wo gusohora abahabara ahubwo basaba abajejwe intwaro kwigisha abagore canke abakobwa kwiyubara imbere yo kubaka izabo babanze bamenye uwo bubakanye uwo ari we ko yubatse canke atubatse.
abandi nabo babona ko iryo tegeko ryari gutangura gukurikizwa ku barirenze kuva igihe rishiriweho mu ntumbero yo kubahiriza agateka k'abana bavutse kubahabara. Ngo birababaje cyane kubona abana bangana gutyo babaho nk'intabwa, leta ntibagirire impuhwe. Leta ya CNDD-FDD ngo nta mpuhwe ifitiye abanyagihugu. Umuvumo ku gihugu c'u Burundi kubera ishano rihakorerwa n'abategetsi uragaragara, vyibukijwe na bamwe mu banyagihugu aho berekana ko kuva ku ntwaro y'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza uwo muvumo wagaragara gushikaho umutambukanyi wiwe Denise Bucumi Nkurunziza avyaturira mu gikorane c'amasengesho. Abanyagihugu batari bake bakaba bama bashikirije kwikizokura uwo muvumo ku gihugu c'u Burundi ari uguhaguruka bakarondera indongozi nshasha zitakoreye amahano abarundi. Ngo nayo bundi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwitwara nk'ubwaranguye Uburundi n'abarundi bukanka no kubumviriza, ngo buzobandanya bukwega amahano ku Burundi. Inkuru na Abraha Iteriteka. Atajya umunwa, abanyagihugu bibutsa ko Denise Bucumi Nkurunziza umutambukanyi w'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza mu gikorane c'amasengesho yatuye ko hariho imigisha yazibiwe ku gihugu c'u Burundi, kaba cyatewe n'ibikorwa by'umukorane biranga indongozi z'u Burundi. Ivyo bikorwa bikaba birimwo kumena amaraso. Umupfasoni akemeza ko Imana yamuhishuriye ko uwumena amaraso ya mugenzi we nayiwe azoseswa. Ngo yamuhishuriye kandi amazina ya bamwe mu basesa amaraso y'abarundi bategerezwa nabo gusesegwa yabo. Ivyanatangaje umupfasoni kuko yaramwisubiriwemwo irya kabiri. Ivyo bikaba biruko mu gihe abategetsi bahanurwa kenshi ariko bakisha amatwi. Dukurikira igice cy'isengesho ry'umupfasoni Denise Bucumi Nkurunziza. Uyu munsi mwiza waduteguriye wo kugira ngo imigisha yari yarazibiwe ku gihugu cy'u Burundi yuguruke. Uhoraho ahari ivyaha ntuhaba, ahari ivyaha hatera ibitugu. Natwe twaragucumuye ko mu gihugu cy'u Burundi turakora ivyaha bitandukanye, kandi twarahanuwe na kenshi, turabwirwa na kenshi tukanabirengako, kenshi twica amatwi. Ariko uyu munsi mwiza Uhoraho waduteguriye udasanzwe kugira ngo udukize utubohore, kugira twinjire mu mwaka mushasha twakize twabuhotse. Mana yacu nziza turagupfukamiye, abahambaye n'aboroshe duciye bugufi. Mwami, ivyaha twakoze byose turavyatuye. Nukuri mu gihugu cy'u Burundi abapfa barapfuye bishwe na bagenzi babo kubw'ishari, kubw'inzigo, kubw'ugwanko. Mana yo mwijuru, kubw'amaregrema do compte bitandukanye, amaraso yarasesetse. Iki gitondo niho nasomye amajambo avuga ngo amaraso azohogwa yandi, ngo ushesha amaraso nawe yiwe azoseswa. Numva ngize ubwoba ntangazwa n'ukuntu iryo jambo urimpaye urabisubiramwo ubugira kabiri, ngo amaraso ahogwa yandi, ngo ushesha amaraso ngo nayiwe azoseswa. Unzanira amazina y'abantu imbere yanje, numva ndatangaye nsanga ayo mazina ndiko ndayandika, nsubiramwo amazina nongera nsubiramwo amazina. Denise Bucumi Nkurunziza abandanya kwerekana ivyaha bihamagarira umuvumo ku Burundi bidasiba gukorwa. Agaruka ku bunyonyezi bukabije, ku batwazi igitugu, abarenganya abantu, abasambanyi n'ibindi. Abategetsi babikora ngo bigize agahambaye mu gihugu gushikaho badatinya no kunyaga abitwa banyarucari. Uhoraho Mana, hari benshi bashesha amaraso mw'izina rya Yesu. Turaciye bugufi imbere yawe dusaba imbabazi. Abiba barivye n'uyu munsi abarundarundanya bariko bararundarundanya mw'izina rya Yesu. Abatwazi igitugu bariho, abarenganya abantu bariho, abasambanyi baruzuye mw'izina rya Yesu. Abakorana inzigo, ishari, ugwanko, abagenda bihora baruzuye. Turaciye
baraciye bugufi ubwibone bwo mu mitima buruzuye mana yo mwijuru aho twaragiriwe ubuntu dushigwa mu bibanza kanaka umuntu yashikaye akagaruka mengo niwe yahishize n'uw'Imana yacishijemwo agasigara musuzugura umengo ntacamaze ibyo byose uri umunsi uri kurabiraba uhoraho mw'izina rya Yesu bikakubabaza ko abantu bigize abakomeye abahambaye abiyimitse abihaye ibyo bafise mana yo mwijuru uyu munsi abafise babandanya kurundarundanya mbere bakarondera n'ibyo abanyantege nk'abato bakabyikwegerako bakanyaga n'abato bakanyaga n'abari bafise bike mana yo mwijuru twaragucumuye ko abanyagihugu batari bake bakaba bama bashikirije kizokura uwo muvumo ku gihugu cy'u Burundi ari uguhaguruka bakarondera indongonzi shasha zitakoreye amahano abarundi ngo nayo ubundi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwitwara nk'ubwaranguye Burundi n'abarundi bukankano kubumviriza ngo buzobandanya bukwega amahano ku Burundi. Abraha iteriteka na wewe ndagukengurukiye kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza. Mwakoze cyane gukurikirana amakuru twabateguriye. Ayo twabateguriye uyu munsi ni hano agarukiye. Nsubiye gukengurukira abayatunganije bose bakongera bagafasha kuyabashikiriza. Nshimiye n'uwafashije mu bijanye n'ubuhinga kugira amajwi abashikira. Imana ibandanye kubarinda. Musigara amahoro ndabike banuye. Tuzoba dusubira. Amarira ni menshi, umubabaro ni mwinshi, agahinda ni kenshi, abavyeyi barangazwa bagatandukanywa n'imiryango yabo. Mana ngwino utabare, tugatotezwa taco tuzira, ninde wo kuturengera?
ukabajabutsa inyanja itukura bagashika ikarani mana natwe dutabare Mana ngwino utabara abarundi, Mana ngwino utabara abarundi kazi. Oh haleluya. Mana ngwino utabara abari mu mabohero, Mana ngwino utabara imfuvyi n'abapfakazi n'abatagira shinge na rugero nk'uko wayoboye Abisirayeli. Haleluya. haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka